ngo muzobaze igituma imbwa zitagwira kandi muzi ko zitaribwa acanyita muzobaze igituma imbwa zitagwira kandi muzi ko zitaribwa kandi zitagwira ubwa zitigera zigwiye none muri industry ndondi mu bijanye na cinema cyane kino gihe turiko turakubona ukorera muri monde ya cinema cyane biri ku rwego kubera ko uri kuraraba biranatunze imiryango myinshi bibejejeho abantu benshi rero biba biriko biratera imbere ni naho mpamvu ubona biba bifise n'abandi bantu ku ruhande bari ko barabivuga kubihira ariko no musi ni film ijana no guca kuri Canal Plus ugasanga isanamu uri kurayiraba kabisa na mavuta yaryohewe kabisa nayo kavuga ati mwanya wanje sinawutakaje twikomera amashi cyangwa se baduha amashugwe yacu tukiri bazima byiza bo duha amashugwe twikomera amasho mu gatolishi par exemple urambwiye filime yitwa Prison Break iyo filime ndayizi kera nkiri umwana mutoya ariko gushika uyu munsi ugiye kuyiraba ni filime igifisa kanovera ni filime ikiryoshe kuraba just ni filime ni filime utokwigera uhimba kandi ni filime yakunzwe cyane none hano iwacu mu Burundi ikosa ririhe kubera iki abakinyi ba filime ba hano iwacu mu Burundi akina filime kandi ikaryoha kandi igakundwa mugabo ikamara igihe gito cyane iri kuri hit nyuma y'iminsi mike ikabira ryamye nubwo ne bateza imbere imyandikire abanditsi bo muri filime y'u Burundi benshi barabandika inkuru bariko barabona mu kibano canke muki nibamere nk'abajye abantu banditse Bibiliya sivyo abajye abantu banditse Bibiliya banditse inkuru bazandika muri hataragana mu gihumbi kimwe ariko n'ubu turacazisoma nk'inkuru ziryoshe inkuru zihanura inkuru zivura inkuru zigisha kandi zikadufasha kubera iki bo ntibiyumviriye igihe barimwe muri uwo mwanya biyumviriye n'igihe kizoza sivyo rero umwandisi wa filime ndakunda kuvuga tujya n'umwarimu mwiza umukinya wa filime ni n'umuganga mwiza umukinya wa filime abarimo ingabirano nyinshi zikomeye kubera ko ni wa mukinya ashaka gukina ibintu byo mu kibano ugasanga umugore ya Sara yashwanira umugabo arahindutse kubera kuraba filime yiwe ugasanga umugabo yakubita umugore wiwe yashwanira abana biwe arahindutse kubera filime ugasanga umwana tubaha abavyeyi umwana tashoboka muri societe arahindutse kubera filime ugasanga abantu bose urumva bibaye n'imico barimwo bagiye bahinduka kubera filime rero umuntu uzi umukinya wa filime nubwo ko anumwarimu mwiza niyo mpamvu mvuga ati ni focusinge cyane ku myandikire bareke kwandika ibijanye n'ikibano nk'ubu urana mu ino minsi hariko haravumba ibijanye n'ibintu by'ibikwashu ngo bijanye ngo n'abantu bariko baratwarana ibiki n'ibiki hajya haro nk'umuntu wazona yanditse filime nk'ijya igizomara imisi ngahe mike cyane ni inkuru urumva ni inkuru ituma nk'umuyaga uce wandika ibijanye n'ibyo ni ibintu by'iminota mikeyi sivyo ariko nk'ubu turabona ko turinjira mu bihe iby'ugwaruka ruri kuri high level y'ibintu umenga ntibihuye n'imico hari ibintu ngo byawakera hari ziki ibyo ni ibintu ushaka kuvuga kubera ubona ko ari generation turinjiramo ishaka no kumara nk'imyaka 5 myaka ingahe nukino hanura ibyo bintu urashaka kuzosanga n'umwana wo muri 2040 umuhanuye muri ico gihe kubera we yajanye n'ibi bihe turiko turinjiramo urumva ni ibintu ubona neza ko ari generation turinjiramo atari itazohera vuba mugace wandika bino bintu biriko biravumba nyene go biravumya amavyuzo yaronka mugabo ni ya filime mu minsi mike irapfuye nazoza kuyibona andi ushobora kuraba filime zica par exemple kuri YouTube channel ya Mr Sami ukacugenda kurabona filime ziriko ziraca kuri YouTube channel yuga wundi mukinyikanaka Vanilla Vine ba Leminice ugiye kuraba ugasanga ijya film muri kuraraba hariya ni film muri kuraraba ngaha ninjya film muri kuraraba hariya ugasanga izo filime zose uri kuraziraba zisa nkaho zigomba gusa zisangije ecriture zisa nkaho zanditse kumwe ntizakinya abakinyi bamwe ntizanditse bamwe ariko kace wiyumvira none izi filime imbere yuko kino cyumvira bacyumvira bari bicaranye imbere yuko iyi film agenda kuyandika yari yaganiriye na naka rero turi mu gihe usanga filime zo mu gihugu cyacu cy'u Burundi umenga zirasa ingenda kubwire ikintu urabona bano bantu dufise amatimu make
bose baratemberanira sivyo basi baregeranye cyane kuba begeranye duca dufita rero aba director bake cyane rwo dufite nimba ntihenze aba director bari mu Burundi basa n'abashoboye ku directinga bye bano ba star bacu bifashisha case ntibashika na batanu ntibashika na director batanu rero gusanga uri ko directinga filime ngaha ejo nabakuzanira imyandikire nako wasanga bigomba gushusha histoire ugacuye ugenda nyene we kuyidagitinga usanga wagombye kuyikora nka yayindi ya mbere niyo hantu usanga rero hariko harava kwa kuntu gusanga ama position ya kamera ari hamwe ugasanga position y'umukinyi ni yayindi ugasanga location ni za zindi ugasanga urumva kira kintu cyose ugasanga ibintu rero biguca bigomba gusa cyagomba gushusha uzorabe nka filime zo muri BMT Buja ucugenda undabire nka filime zahandi hantu nta ntamwe uzozisanga ucugenda urabe na filime zikorwa muri Burundi Film Academy naho nyine uzosanga ari kwa kundi Yes, ikaze kuri mwebwe mudukurikirana kuri YouTube channel za Miracle TV 257 turabaramukije tubabwira ko tubakunda kandi tubashimira kuri mwebwe mumaze gukora subscribe cyangwa se s'abonner kuri YouTube yacu muona ko tuguma tubazanira bishasha kandi bigezweho muri industry ndundi ndetse na industry yo kwisi yose mu bijanye n'umuziki mu bijanye na cinema eka mu bijanye n'imyidagaduro yose muri rusangi nkuko mubibona Lil Biz Gapasi kuri micro iruhande yanje ndi kumwe n'umutumire umutumire adasanzwe nkuko mubibona umwe mubono kwita CEO wa YouTube yacu Miracle TV 257 yarasanzwe ariwe abashikiriza ibijanye n'amakuru ariko uyu munsi inje kumwakira nk'umutumire kuri TV yacu kugira ngo tumubaze bimwe na bimwe mu bijanye n'amakuru ya hani wacu muri industry ndundi hani wacu muri industry ya Gitega kugira ngo tumenye vyinshi kandi twumve vyinshi reka tumwakire kugira ngo atwibwire nibaza ko bizagenda neza turakwakiriye awagwana umeze neza tameze neza ndabona ko ari sawa ashaka kwibwira mbega abari basanzwe bagukurikirana kuri Miracle TV 257 uyu munsi bakaba bariko barakuraba nk'umutumire urashobora kubabwira mbega akazina kawe nakahe so hani muhira abantu baranzi ni one boy Valaskira from JT Paradise KBBC ndibaza baranzi ayo mazina mwayumvise urashobora kuyasubiramo one boy Valaskira from GNT Paradise KBBC ayo mazina ni menshi so one boy turakwakiriye muri studio za Miracle TV 257 asante sana umve wisanze ndahari kabisa kumwe umaze kubikorera abandi nawe uyu munsi tukwakire kandi tukwakire nk'umwubaho sivyo none so ariko jewe nyene ni hatari namenyereye kubaza abandi mbazagiza abantu no munsi rero kwa muri ko muranye muragira ni hatari witegure kubazwa no kwishura sivyo none kabisa ndahari so one boy duhereye kuri kino kibazo kubera iki Valaskira so Valaskira ako nakazina niswe n'umufana wanje icyo gihe nariko ndirimba indirimbo yumva imigani myinshi ndiko ndavuga nari nkiri umuririmbyi nd'umuraperi navuze umugani wavuga ngo muzobaze igituma imbwa zitagwira kandi muzi ko zitaribwa acanyita ngo rivirisi yica kacagara muzobaze igituma imbwa zitagwira kandi muzi ko zitaribwa kandi zitagwira ubwa zitigera zigwira none nk'umuntu aciye akubaza ico kibazo nyene wibaza ko ari kubera iki imbwa zitagwira kandi ukantu nanje nabaje abantu ico gihe nabaje abantu sindaronka inyishu ariko warinze ukaririmba c'est-à-dire urazi urafise n'inyishu yako oya nanje navyari byancanze kubera ko ubona ibintu basi nanabifatiye kubera kuri kujya kuntu usanga nka Dimanche buri masengero aruzura mugabo gasanga abanyabyaha ntibahera
ugasanga abanyabyaha ntibahera ugasanga ari ibintu byo kuyisi menga biracanganye cemvuga ati burya rero hari n'ibindi bintu tubona umenga ntibigwira kandi bitanaribwa nk'imbwa ubona ntizigera zigwira kandi ntizisiba ko ntizireka kuvuka kandi ziguma gabo ntumenye yo zica niyo mpamvu navuze ati rero bino bintu nazokambariza aho kantu ugiye kuraba rero ico kibazo kiragoye usibye ko coroshe kubaza ariko kiragoye kwishura ikibazo cyose kiroroshe kubaza mwa kwishura usanga higoye ariko kubera ko tutari abakozi b'Imana turekere Bibiliya so one boy tukumenyereye muri industry ndundi mu bijanye na cinema cyane kino gihe turiko turakubona ukorera muri cinema muri monde ya cinema cyane mbega ugiye kuraba aho hambere hahise ukaraba n'uyu munsi ugiye kuraba muri industry ndundi mu gisata ca cinema mbega biriko biraza turiko turasubira inyuma canke dutera tuje imbere mu bisanzwe nk'umupromota twemera hano mu ntara ya Gitega ubibona gute kunwe novuga mu bisanzwe two turatera imbere ati gute twatanguye mu Burundi nk'ibintu bijanye na cinema bigenda bivugwa yari ninde yari ninde vyakinwa nk'ibikino bavyita amateatre vyakinwa n'ibikino bisanzwe ariko no munsi dufise ama team akorera ku makamera ku ma TV online canke ku makamera babe ku ma television nka RTNB n'izindi sivyo no munsi rero novuga ko biteye imbere biri ku gwego kubera ko uri kuraraba biranatunza imiryango myinshi bibeshejeho abantu benshi rero biba biriko biratera imbere ni naho mpamvu ubona biba bifise n'abandi bantu ku ruhande bariko barabivuga banariza eske rya filime yigishiki eske rya filime imeze gute eske rya filime iri mu buhinga bumeze gute eske kamera zayo zingana gute ukabona ko quality dufise muno munsi ni na filime twashaka kudandaza kuza Canal Plus ariko kera wasanga ari ya filime uri kurarabira no muri telefone meme ni sanamu yayo yonyene wewe ikubihira ariko no munsi ni filime jana guca kuri Canal Plus ugasanga isanamu uri kurayiraba kabisa na mavuta waryohewe kabisa na kavuga ati mwanya wanje sina utakaje mu yandi majambo wagwana industry ndundi twikomera amashi cyangwa se baduha amashugwe yacu tukiri bazima byiza bo duha amashugwe twigomeye amasho mu gatolishi amashugwe yacu wayaduhe dugihari batazoyazana twamaze gufa paske turashoboye one boy ugiye kuraba naho bimeze neza tube nka wundi ngo birera ngo de canke nta vyera ngo de muri rusanyi muri industry ya cinema mu Burundi ntaco guhindura gihari cyangwa se ntaco kongera ko gihari hari umuntu nkunda cyane akora ama cinema na wenyene nga mu Burundi yitwa Bamutazi Lansoro Bamutazi Lansoro niwe akunda kuvuga ati turacari ku ngazi ya mbere mu Burundi ntitwiha amashugwe ngo tugeze hakomeye ariko turacari ku ngazi ya mbere rero ntitwokwitera amashugwe menshi ntitwokwitera amashugwe tuvuga ati ngo turi ahantu heza ahubwo reka tubandanye dukore turindire ko bazotuvuga ati koko abarundi bageze gwego gwiza nk'ibihugu by'ubuhindi nk'ibihugu bya Philippines tuvuga ko bishaka kuba agwaruka gwishigwa muri ivyo bihugu babeshejeho na cinema ariko reka tukore bizogenda bishika kuko Soro niwe yavuze ngo turakina muga nta muntu arakina filime nka Prison Break turakina nta urakina filime ikomeye cyane twovuga bo dandaza nk'imuri Hollywood twese filime tukiriho turakina ziracari ngaha kuri platform y'u Burundi izirajabuka amago zigera mu makungu hamwe nka muri Amerika ku cicaro gikuru ca filime muri Hollywood bamwe bavuga ati mu Burundi naho turafise filime no mwaka tuzokwerekana canke hari umuntu yagiye guhiganira zijya awards zitangwa ku isi yose Ngoma turacari mu rugendo nko kurabivuga turamaze gutera imbere n'ivyo ariko ikibazo canje ndiko ndakubaza we nk'umupromota kandi akomeye muri no industry y'igihugu cy'u Burundi none ni kubera iki dushobora gukina filme cyangwa se dushobora gukurikirana filme ndundi ariko ugasanga izo filme
ziriko ziramara igihe gito. Par exemple urambwiye filime yitwa Prison Break. Iyo filime ndayizi kera nkiri umwana mutoya, ariko gushika uyu munsi ugiye kuyiraba ni filime igifisa akanovera, ni filime ikiryoshe kuraba, just ni filime utokwigera uhimba, kandi ni filime yakunzwe cyane. None hano iwacu mu Burundi ikosa ririhe? Kubera iki abakinyi ba filime ba hano iwacu mu Burundi akina filime kandi ikaryoha kandi igakundwa, mugabo ikamara igihe gito cyane iri kuri hit, nyuma y'imisi mike ikabira ryamye ku buryo itazosubira no kwiga. ikintu kihari nubwo bateza imbere imyandikire. Abanditsi bo muri filime y'u Burundi benshi bandika inkuru bariko barabona mu kibano cyangwa muki, nibamere nk'abajye abantu banditse Bibiliya, sivyo? Abajye abantu banditse Bibiliya banditse inkuru bazandika muri hataragana mu gihumbi kimwe, ariko n'ubu turacazisoma nk'inkuru ziryoshe, inkuru zihanura, inkuru zivura, inkuru zigisha, kandi zikadufasha. Kubera iki? Bo ntibiyumviriye igihe barimwe muri uwo mwanya, biyumviriye n'igihe kizoza, sivyo? Rero umwanditsi wa filime ndakunda kuvuga tujya n'umwarimu mwiza. Umukinnyi wa filime ni n'umuganga mwiza. Umukinnyi wa filime abarimo ingabirano nyinshi zikomeye, kubera ko ni wa mukinnyi ashaka gukina ibintu byo mu kibano, ugasanga umugore ya Sara yashwanira umugabo arahindutse kubera kuraba filime yiwe, ugasanga umugabo yakubita umugore wiwe yashwanira abana biwe arahindutse kubera filime, ugasanga umwana tubaha abavyeyi umwana tashoboka muri societe arahindutse kubera filime, ugasanga abantu bose urumva bibaye n'imico barimwo bagiye bahinduka kubera filime. Rero umuntu uzi umukinnyi wa filime nubwo ko umwarimu mwiza, niyo mpamvu mvuga ati ni focusinge cyane ku myandikire, bareke kwandika ibijanye n'ikibano. Nk'ubu urana mu ino misi hariko haravumba ibijanye n'ibintu by'ibikwashu, ngo bijanye ngo n'abantu bariko baratwarana ibiki n'ibiki, hajya haro nk'umuntu hozo nanditse filime nk'ijya igizomara imisi ngaha mike cyane, ni inkuru urumva, ni inkuru ituma nk'umuyaga uce wandika ibijanye n'ibyo, ni ibintu by'iminota mikeyi, sivyo? Ariko nk'ubu turiko turabona ko turiko turinjira mu bihe iby'ugwaruka ruri kuri high level y'ibintu umenga ntibihuye n'imico, hari ibintu ngo bizawakera, hari ziki, ibyo ni ibintu ushaka kuvuga kubera ubona ko ari generation two turinjiramo ishaka no kumara nk'imyaka 5 myaka ingahe, nukino hanura ibyo bintu urashaka kuzosanga n'umwana wo muri 2040 umuhanuye muri ico gihe, kubera we yajanye n'ibi bihe turiko turinjiramo. Numva ni ibintu ubona neza ko ari generation two turinjiramo atari itazohera vuba. Mugabo cyo wandika bino bintu biriko biravuma ubunyene go biravumya amavyuzo yaronka, mugabo ni ya filime mu misi mike irapfuye nazoza kuyibona. Mu yandi majambo duhagarare kuri kino kintu. Mu yandi majambo industry yo hani wacu mu Burundi mu bijanye na cinema bahagarare ku kintu cyo kwandika cyane. Ugiye kuraba ndamaze kwihweza filime nyinshi cyane. Turi mu gihugu cy'u Burundi hahandi ushobora kuraba filime zica par exemple kuri YouTube channel ya Mr Sami, ukacugenda kuraba na filime ziriko ziraca kuri YouTube channel y'ujya wundi mukinyi kanaka Fanila Vine ba Leminais. Ugiye kuraba ugasanga ijya filime muri kuraraba hariya niyi filime muri kuraraba ngaha n'ijya filime muri kuraraba hariya, ugasanga izo filime zose uri kuraziraba zisa nkaho zigomba gusa zisangije ecriture, zisa nkaho zanditse kumwe, ntizakinye abakinyi bamwe ntizanditse bamwe, ariko kaca wiyumvira none izi filime imbere yuko kino cyumvira bacyumvira bari bicaranye imbere yuko iyi filime agenda kuyandika yari yaganiriye na naka. Rero turi mu gihe usanga filime zo mu gihugu cyacu cy'u Burundi umenga zirasa. Ingenda kubwira ikintu, urabona bano bantu dufise amatimu make, bose baratemberanira, sivyo? Basi baregeranye cyane, kuba begeranye duca dufita rero aba director bake cyane, ko dufise nimba ntihenze aba director bari mu Burundi basa n'abashoboye ku directinga bye, bano ba star bacu bifashisha case ntibashikana batanu, ntibashikana ba director batanu. Rero gusanga uri kwa directinga filime ngaha
ejo nabakuzanira imyandikire nako wasanga bigomba gushusha histoire ugacuye ugenda nyene we kuyidagitinga usanga wagombye kuyikora nka yindi ya mbere niyo hantu usanga rero hariko harava kwa kuntu gusanga ama position ya kamera ari hamwe ugasanga position y'umukinyi ni ya yindi ugasanga location ni za zindi ugasanga urumva kira kintu cyose ugasanga ibintu rero biguca bigomba gusa cyagomba gushusha ariko ndakwereke uzorabe nka filime zo muri BMT Buja ucugenda undabire nka filime zahandi hantu nta ntamu uzozisanga kubera iki bobo basa nabikwije bafise abakosora intundo zabo ama lyrics yabo bafise abantuze abadirector babo bafise kira kintu cyose cyabo ucugenda na urabe na filime zikorwa muri Burundi Film Academy nawe nyine uzosanga ari kwa kundi mwabo nkizi ntuzusanga bariko baratira aba director bariko baragira hane gute usanga ibintu bigomba kushusha kandi ikini naco beshi bariko barakina filime kubera ino filime twe dukina siyo ntiyavukiye hano sibyo ntiyavukiye hano kuko filime go turazi ko zazaranye mu Buhindi sanana mu za Amerika ziraca ngahe muntu ze zinjira mu bihugu by'u Rwanda zizibona gushika hano mu Burundi niho hatwagiye kuronka ibicaye n'amasanamu ya filime rero abantu benshi cyari ko barakina ya mikinire yababandi bakinaga intare z'ingore sibyo babandi zo nizazi zo muntu zo mu Rwanda iyo ni ibintu byo muri antiquite ni ibintu twarenganye ariko abantu nabo babanze kuja ku mashuri yabyo mwino minsi niho ariko aratuzanira ka kanovera rero dukeneye muri industry kabi gatanundu uzorabe nka filime ndagwe nka karorero uzora nka filime yitwa Feruge uzoyihere ku ntango ushike ku herezo uzobona ko filime eske episode yari yose ugenda uraba umenga ifise finale episode yari yose uri kuraraba umenga ni finale sibyo ku buryo wewe nyene uvuga ati kabisa no filime ahubwo ndanaye umuyinyotewe uzogenda uraba filime yitwa Intore Ntindi wowe nyene bwawe uzobwa ati kabisa uzoyiha amanota wowe nyene sibyo rero hari ibintu rero tuba dukeneye kugira ngo industry yacu ivugwe no makungu ibicitegererezo muri East Africa bavuga ati ndakeneye ukina nka filime yakinwe kwa naka One Boy nakuze numva abakinyi b'amareresi hano iwacu mu gihugu basa nkaho bava mu gihugu cyacu cy'u Burundi bakagenda kuvoma ubumenyi mu bihugu bibanyi nko ngaho hiyo mu Rwanda Tanzania hose bamabagiye no mu bindi bihugu mbega aho iwacu kubera iki ibyo bigo bishobora gutanga ubumenyi mu bijanye n'ico gisata c'amareresi kubera iki bitariko biragwizwa hano iwacu mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo nabano bakinyi urabona ko igisata c'amareresi mu gihugu kiriko kirazamwe abantu benshi hariho n'abantu bato bariko baravyuka none kubera iki aho iwacu mu gihugu cy'u Burundi ico gisata c'amareresi kitariko kirahagarikirwa cyane ngo gishigikirwe gikuzwe kugira ngo nabano bakinyi bato bariko barahaguruka bashobore guhaguruka bafise aho baciye kugira ngo basahore ubumenyi kanaka hanyuma bino bintu babibemwo babifitiye impamya bushobozi zibibereye mu bisanzwe ikintu uko kiri ikintu cyose kikiza ntikiba kiratahurwa cyane sivyo rero muri guverinoma bino bintu turimo baracayifata nk'ubugenegene ntibarabifata nk'akazi ntibarabifata nk'uko nkumengana akazi agwaruka rurimwo kwiteza imbere rero kubera bugifatwa nk'ubugenegene hariho abadutanguriye imbere hari urugamba bakiriko baragwana kugira ngo bizotahurike babifate nk'akazi hama gutyo n'abatoyi babo nabo bazamuke kandi bizosha bigenda neza mu yandi majambo dufatiki canke tubigenze oya no kurindira ikintu cyose n'umwanya wacu nihagera bizogenda neza ariko barushirizeho kugira umwete n'ishaka cyo gukora kugira ngo ico gihe nicagera kize kibasange bari mu kazi ni nuko nyene bari ku kivi One Boy tugushimire cyane murakoze cyane hanyuma reka tugaruke gato ku kantu wacishijemwo ngo urabona kino gihe ngo hari kwavugwa ibintu by'ibikwashu iki One Boy umuntu yokora
nk'agasezo kuri bino bintu vy'ibikwashu biriko biravugwa muri kino gihe uramuhebuje rero yuko iyo filime ubikoze nka filime egare kuswata ariko ukabikora nka comedy kubera ko comedy ni ikintu gitwenza umuntu umwe agaca biheba sivyo comedy nubikora nka comedy ni sawa mugabo ukabikora nka filime umenye ko ushaka kuzobutakaje imitahe yawe ko filime ni ikintu ca mbere gitwara imitahe myinshi kuko filime yanditse neza ikinye neza irashaka gutwara amahera ari hejuru ya 10 miliyo sivyo canke zinarenga mu gihe yakinwe neza none nushira amafaranga nkayo mu kintu c'iminota miki numva kuzobuhombye niyo mpamvu rero ibintu nk'ibyo bisaba gukora ikintu kizoramba kizomara igihe cigisha abantu benshi mu yandi majambo ushatse kuvuga yuko uwatanguje iyi nkuru y'ibikwashu ariko akina comedy muri rusange meme na leta yamaze gutangaza ko ari bihuha nuco ubikora wewe numva nayo kuzogiye mu bamamaza ibihuha none uyu muntu yazanye inkuru y'ibikwashu hakacaboneka uyu muntu yazanye inkuru hakacaboneka uyundi yazana urukingo rw'igikwashu na elastike bambara ku kuboko bano bantu babiri tubahuje twozoriki musanzu ubu turi kwisi yiruka cyane ku buryo abarota ari benshi cyane n'ababeshwa ni benshi cyane kandi inkuru uyiyumviriye kuyivumisha n'iminota mike kuko Facebook canke TikTok za WhatsApp ni ikintu ca mbere kinyarutse inkuru kwiruka cyane rero mu gihe uyiyumviriye ugasanga ufise na followers benshi uyitwitsira twikape mugabo byamaze gutangazwa n'ibihuha uyu muntu rero bamuha amashugwe yiwe na canke bamuha ibimukwiriye ivyo ni vya leta so one boy mu gice cya kabiri cy'ikiganiro cyacu tukubaze muri rusangi duhagarare hano iwacu mu ntara ya Gitega mbega wibaza ko ari kubera iki hano iwacu mu ntara ya Gitega ibijanye na industry y'amareresi ataho biriko biragira cyangwa se atahinduka ndeka ndagufashe samareresi gusa mu ntara niho nkorera ndahamaze igihe ndahamaze ikiringo c'imyaka nk'ingahe ndahakorera ibijanye na entertainment si gisata ca cinema gusa no mu muziki ndarunguruka nkaraba ariko kuri kuranaraba sinobwa ngo ntibitera imbere ahubwo ababikora hari ikintu babuze cyo naco ni giki no rukundo abantu bari muri industry yo ngaho Igitega mu karere k'Igitega benshi ntibakundana naho bino bintu birasaba abantu bakundana kuko mudakundana mwicarane musangira ivyiyumviro muhuza ivyiyumviro ibintu byanyu nta hantu bizoshika sivyo nta hantu bishika rero biba bikeneye ko mukundana musangira ivyiyumviro maze mukamenya eske ubu ibintu bijanye n'ubugenegene dushaka tufata ubugenegene ibintu bijanye n'ibi bintu bigeze ku rwego ruwe mbega nimbara abanyabujumbura canke nimbara bo mu yindi ntara canke mu kindi gihugu bo bageze ku ruhe rwego namwe niba muguma rero mwicaye hahandi mugwa mugira ibintu byanyu biri hasi usanga nta namwe biriko biraje muzokwaba muvyumva hirya no hino namwe byanyu bidatera imbere igitsima ndabikubajije ugiye kuraba mu gisagara ca Bujumbura bariko bararengana cyane bagize ku rwego runini ya cyane ugiye kubaza amwe mu mabanga ariko aratuma ivyo byose babishikako hariho ugukorera hamwe hariho rwa rukundo hariho na rwa rukundo uri kuravuga ugiye kuraba Igitega turi muri capitale aujourd'hui Igitega iwacu turi muri capitale ugiye kuraba Igitega ucwasimba usimbiye aho hingozi industry ya cinema no mu bijanye n'utugenegene mu Burundi bariko baratera imbere bariko bagera kuri ku ntambwe ishimishije mugabo ugiye kuraba iwacu Igitega ibijanye na industry mu turere twose aho kuduga ahubwo turaza na hamwe twari tugeze tugasubira hasi mu buryo budasanzwe none ga one boy mwebwe nk'aba promoter bakomeye muri kino gisagara ca Gitega cyangwa se nk'abantu bamaze igihe mu karere kino industry mu gihugu cy'u Burundi mumaze gukora iki kugira ngo ibi bintu mu ntara ya Gitega mu bihindure cyangwa se muri ko mutegura iki kugira ngo Igitega mu bijanye na industry
hagira ikintu muhinduye hagire n'ikindi mwubatse. Mu bisanzwe iyo ubaye ahantu abantu musangiye akazi badakundana nta kintu na kimwe wokora kugira ngo ubagarure, kuko kugira ngo ubwa mbere na mbere banze wegeranye abantu bagukundire nuko ubwo nyene bwabo baba bakundana, kuko ntushaka kwegeranya abantu amajana nk'abiri badakundana ngo bashira ahantu hamwe n'icyo kunda canke gubahuze gubumvisha ikintu kanaka n'icyo kunda mu gihe badakundana. Ubona babwira bakavyumva mugabo bakabisigaho nyene mwabivugiye. Ikintu kihari bazobandanye bakurikirana ivy'abandi mu gihe bo bataravyiyumvamwo, mugani bamara kuvyiyumvamwo bakumva ko bokorera hamwe nabo bazokubaka ivyabo biduge bigere kure cyane. Hariho abantu bamwe bamaze kuza hano iwacu mu ntara ya Gitega bakagerageza kugira ngo abahurikiye muri no industry hano iwacu Gitega babashire hamwe bakorere hamwe babigishe bino turiko turavuga kumwe uburyo bikorwamwo umutima w'urukundo n'ingene bikorwamwo mugabo vyarabanani Igitega twama twisanga turi hahandi. Ni cya kintu nakubwira misi yose ntushaka kwegeranya jena ntako nakoze ja kwegeranya abantu bashika amajana 2 badakundana ngo bicarike hamwe ntigikunda muga yaba bakundana uwo ntiyo kwirigwana naza bonyene baravuga ati bino bintu tubikora uko bagashigikirana bakubonye nagashigikirana, ariko mugihe badashigikirana ivyo bintu nta hamwe byoshika nta hamwe byoje. Muri rusangi rero dukwiye gukora iki? Dukwiye hakenewe ikitwa urukundo nibakundana ibisigaye byose bizikora. One boy yo uyu munsi twakwakiriye nk'umutumire ariko turabizi yuko ni wewe CEO wa runo rubuga Miracle TV 257. Mbega wimva gute? So Jenny Mbasana nimba neza cyane kubera ko bwa mbere na mbere ni ibyishimo kuba ndi mu muryango w'abantu barenga 15,000 bankurikirana. N'urukundo rudasanzwe banyeretse kuko natanguye kubyiyumvira ndi umwe, maze kubyiyumvira haraza abo tuvukana, haraza aba mama wanje, haraza aba mu miryango baransapotinga kuri rubuga rwanje. Mu nyuma rero haraza n'abandi bantu benshi sibyo, haraza n'abandi bantu benshi biyunga nanje mu muryango wanje kuko bumva makuru ndabaha, kuko bumva kiniki ndababwira, baraza baba abanyamuryango. Rero ubu ndiyumva neza cyane kuba mfise aba followers bangana nkujya 15,000 n'abantu benshi, kuko umaze kumva abantu barenze cyane abinjira muri stade Ingoma urumva n'abantu benshi cyane. Mbega uhereye mu ntango aho watanguriye gushika aho ugeze uyu munsi mbega uri kuraraba ubona hari hakarusho? Akarusho kaba kahari, nakubwiye ko akarusho bwa mbere hano kazira nuko ubwa mbere nk'ivyumvira nari umwe, ariko ubu aho ngeze ndi kumwe n'abantu nubwo ubwati hoza nk'itegeko ati umuntu wese agaburira aba followers biwe ceno cyane yica kuko ntabona ugaburira ngo nkuyitse cyane umuntu wese aba followers biwe baje kumuraba muhira ceno camunga kuko naho noronganda bakwitse nani byo naronka urumva ni kibazo mu isanzwe rero so ubucuba nka Yesu kacugwiza ayo ubwo basha ndabufise no byo basangiye bari. So one boy reka tugushimire cyane. Asante sana. Ni iteka ridasanzwe kuduha umwanya tukicarana tukakubaza ukatwishura ni iby'agaciro kanini cyane kabisa. Reka tugushimire cyane. Muheza giko turiko turarangiza muri uno mwaka uheze w'2025 mbega filime ndundi yo woba wararavye ikagukora ku mutima ukavuga ati iyi filime kabisa ndayiha ikibanza ca mbere ni Feruci sanga ari kubera nsoro muzinanye kubera soro tuzinanye ya kabiri Imana yaba yentuze Imana y'umurushwa So one boy yo tugushimire cyane. Asante sana. Wakoze kuduha kanya. Akajambo kanyuma wotekerera
abafana cyangwa se kubandanya bakora subscribe, kubandanya batumira n'abandi bantu baza ari benshi kuri Miracle TV 257 kugira ngo tubandanye twubaka umuryango ukomeye cyane wa Miracle TV 257 ibyiza biri imbere. Turabashimiye cyane bakunzi ba Miracle TV 257, mwakoze kudukurikirana. Abatarakora subscribe muyikore, kandi mushishikare kudufasha partage, muhanahane kugira ngo mushishikare kubona ibiganiro, amakuru, filime n'ibindi byinshi cyane bica ku rubuga rwacu rwa Miracle TV 257. Kuri micro mwari kumwe na Lil Biz Gapasi, umutumire yari One Boy Turabashimiye cyane. Ciao ciao.